Stars News. Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Ndabaramukije nshuti bakunze ibiganisha kuri DFTV mukamuri kumwe na Dinye Delicia nkuko twabibemereye yuko tugiye kurondera ingabirano nyinshi doja muri East Africa's Got Talent. No munsi twashoboye kuronka umwe mu bagira beatbox twashoboye kugira ngo tumushikane muri nyubako za DFTV ashobore kwerekana nawe icyo ashoboye nk'umurundi. Behind the camera akaba yari Logic Jamad abasha gukora ibikora inka kugira ngo amasanamu ase neza nko mubyibonera. Ndashimiye na Panuela makeup artist wa DFTV reka ndamakanya kugira ngo ashobore kubidondora. Ndabaramukije nitwa Yankefa ngira beatbox. Yankefa. Okay. Urashaka kwidondera ku bakunzi ba DFTV batashoboye kumenya Yankefa ninde Yankefa koriki? Yankefa ni artiste agira beatbox no kugira music akapera ukoresheje umunwa akakubita beat accompagné n'andi instrument yose. Umaranye igihe kingana gute iyo ngabirano? Ndamanye nka 6 years ago. 6 years ago. Okay, urashaka kubacishiriza ko kumbure hari abatabizi kugira ngo bumve neza kuntu bikogwa. Right, then attack a lever. What were you right? Utoko yemera vraiment. Sinzi ngira barurozi. Kifurakoze cyane. Murakoze namwe. Ari hamwe ugiriwe amahigwe yo gushobora guserukira igihugu muri iryo higanwa. Ni giki wemereye abarundi n'abarundi kazi bakubara gukurikirana kuri no mwanya? Nuko no kwigisha abandi bajene nkanje bakamenya iyi mpano yanje nka develop muri young generation. Nta munsi numwe urashobora kugira amahigwe yo kuja mu higanwa na rimwe? Ndamaze kuja muri universelle eglise yateguye competition ndabo wa mbere hari muri 2017. Byagenze gute muri iryo higanwa? Naragize akazi ndapambana neza ndabasha abantu baranshima bararyoherwa ndabona passa muri competition twari batatu nasaze nage muri finale ndumwe niko vyagenze. Wow. None Kefa ntibirashika uri kuravuza kumva inspiration y'indirimbo kanaka kumva wo ririmba bivanye niyo beat? Ziriho different vraiment hazo ngira mixtape ndashaka kugira beat nkaririmba kandi nkene amemta nkagira nka mixtape y'indirimbo tufate nka talk ya Jay-Z na Beyonce na Jay-Z na Rihanna ndashaka kuyigira kwisubiramo acapella ni nyinshi yo gusubiramo acapella bivanye n'ukuntu ngira travail. Urashaka kunsubiriramwo iyo onye ya Jay-Z tokot? Let me try. Drop the yeah. No basanga ndiko ndavuga makosa ndasabizonyiye. I can try. Byoshoboka vraiment shize mu bishaka nawe we kurashari muto ya nta bintu nta nguvu bitwara ni travail gusa. Nabishobora nyine ivyo nyine uri kuragira.
none ko nta ndirimbo ariko nimwe numvise yo y'umuririmbyi w'umurundi zozo kubera ko utazigirira ka beatbox. natangure kuri El Capitaine beat ya 90 yego ni kuvuga bikunda cyane kuri rap ni muri muzindi R&B ni ikintu bikunda. ndashaka kugira house music, techno, electro, ndashaka kugira dubstep, ndashaka kugira styles biva no muri mvimba ndi kumwe nako nagena acapella ku murimvyi akaririmba turi kumwe nkamubwira beat niyo kumva ke iri accompagne niyo wanje n'amajambo yiwe biva no kunarimba R&B ugira nka dubstep ugira electro music shase kuvuga ama techno ama house music nivyo nkunda kugira cyane. Ni kihe kintu cyane wewe wumva kikuzamwe gose iyo wumvise hari higanwa ni kihe kintu uvuga ati jewe ku mpamvi ndumva yuko no participa muri iryo higanwa? Ikintu kinzamwe ni kuba mbona afise impano iri muri jewe kandi ampe mbwa ndashaka kuba ndayimerita gatoyi nkabona impano yanje ntakiramarira nkabona haje higanwa ko nogenda muri igihe higanwa nka president kugira nje ngire good future. Ari abajene benshi ngaha anye bafise impano nyinshi ariko bumvise higanwa umengo ni ibintu bisanzwe nikihe babwira kuri abo bantu? Oya vraiment ubwo n'ubugaba bashira bakwiye gushema ishaka n'inguvu bakaza kurondera ahantu bashaka kugira kwerekana iryatalo yabo kugira ngo ibe developer bagire ikintu ibamare mu buzima. Ni kihe kintu wobwira amashira hamwe yo ngaha mu Burundi asanzwe atunganywa amahiganyo atandukanye kuko ntitwokwamira hanze ego nivyo nivyiza guserukira Burundi mu bindi bihugu ariko bavuga ati vyiza twohera ngaha ni kihe wobwira amashira hamwe asanzwe atunganya ayo mahiganyo? Nuko boshiramo ishaka n'inguvu mu kurondera abantu bafise ijyampano bajya mu manager bafise ama company ahantu hatandukanye bakafasha bagategura ubu evenement petit evenement bakarondera petit w'amatara kugira ngo baba developer bategura igihugu ciwacu kubera bajya abana nibwo Burundi bwije niyo future yejo basize mwishaka bakatutegura ama evenement différents abajene ahantu bari baba bafashe n'ijya marigara birwamwo kuyavako. Nico novuga vraiment ndabwiye vraiment badushemisha kabadufasha na kwebwe tuba artiste dufise impano batu develop abana twebwe. Wowe nka wewe uvuga ati ugira beatbox ni kihe kintu utegekanya uvuga ati muri runo runganwe canke muri mu bana canke mu bakuze canke mu baki muri bene Burundi bose en general ni kihe kintu utegekanya? Ico nobabwira nko kubganje notegekanya yuko mu myaka iri imbere ufashije abajene bashaka guserukira igihugu hanze kubera beatbox ni ikintu gifasha abantu bose kiba motion yo kudevelopa tala zabo uko hose kwisi uba ugena muri category professional kubera beatbox kwisi bara muri category professional umuntu mu developie muri yo nzira akagira development nziza ubumugiriye fitire nziza nkuko naje kubganje niziye ko mfise good future. Twitege iki abarundi twovuga ari hamwe dudeti turarungitse Kefa kuduserukira muri iryo higanwa twitege iki twitege nk'igiki utwijeje iki kwitege intsinzi ngahe wacu muri East Africa Talent nkashaka kwitahana kwera muri East Africa muri classification abantu bagira beatbox si benshi sikirenga benshi ndize ko notana intsinzi wacu mu Burundi nkazana hayi wacu tukagira igikombe cha East Africa Talent muri category ya beatbox kandi international ndavyizeye. Uwo kenera Kefa mu event atandukanye iyo muronka gute canke bizogenda gute kugira ngo bashobore gukorana nabo? Mu kumuronka washaka contacta muri Sky event muri town cyangwa contacta jewe nyene tukavugana ntacyo bitwaye ko ndi dispo ndafise umwanya biva n'ibikomba afise mu indi minsi mbwa I'm here I can do everything. Murakoze cyane mwebwe mwese bafashe kano kanya ko kugira ngo mukurikirane ibwane cha kuri DFTV zino ni zampano mwadutuma zino ni zimwe mu mpano nuvuga ati ziriko ziragaragara cyane namwebwe uwumva yo bafise impano kanaka canke uyo bavuga ati je ndafite ikintu nshaka gushikiriza muri iryo higanwa ntaze atinye kwitura ubuyobozi bwa DFTV adashikire mu nyubako ya DF House aho isanzwe iherereye ngaha muri Ecosat Avenue Marembo ahashitse azobonana nanje secrétaire d'Indelicia ugasanga niho nzobandi muzonyiture kugira ngo turabe ico dushobora gushikako. Ndabashimiye kandi mwese mudahengeshanya kubandanya mutura ama link muha nabandi mushirako ama like menshi mudutera n'intege muri comment tukabibona. Yari mwari kumwe na Dinye Delicia muri kino kiganiro. Ndabashimiye cyane gose. DFTV
Tunda juhudi.